medali mwamaze gushika. Medali mwiriwe cyane. Ego nakabazo canke n'intererano mu kiganiro mufise. Medali sinzi ko hari bisubiye kumugora kandi aravuga ego turabumva ubu medali turabumva ego muduge kwijambo nakabazo mugomba gushikiriza canke mugomba kunganira abatumire. Ego ndaterera kandi nongere ndanabaze mpere kuri yaba Pacifique yaba bashirahishize ndazi ko tuzinanye kandi turazinanye muri byinshi cyane ngaha ku marezo sociaux mu mashure n'ahandi, ariko Pacifique yavuze ibintu bikomeye cyane by'amakenga ku makuru aba yatanzwe. Amakuru atangwa hari medali nturiko turabumva sinzi ko aho muhagaze mu kwiyunguruza gatoyi ko connection yagiriye. Muranyumva? Ubu turabumva musubire mu kibazo kuri Pacifique n'ibi bintu amakuru yatanzwe kubijanye fashwe ico kiroberi kitagira izina, ikiroberi kitagira uciyitirira. Ni gute ushobora kwemeza abarundi n'amakungu yuko hariho umugwi w'abagwanyi? Ico ni kintu twese tuba twumva umuhari ubufise uwutwara umuhari ubufise. Allo turabumva duga kwijambo medali. Umuhari ubufise abawutwara bakemanga bakavuga ati jewe ntwari ikintu nje nemanze nibi muga kuvuga ngo turumva umuntu ntatomore neza ngo yumve ngo ico kiroberi cyari cyo. Nibaza ko abara makuru yo guhuvya ibyo turabihuriza ko na Pacifique nta kibazo. Ibijana nabyo na strategy igihugu cyose kirafise ingene gitwagwa. Nawe ngaho uri kuragira ibiganiro nimutubwiye strategy muriko murakoresha kugira muduha amajambo. Uwo ari we wese arashiraho strategy zo gukingira igihugu, kwefilitra ibyo byose muba mwadondaguye. Nta numwe kwisi yose intwaro zose zihari zitegerezwa gukingira bene gihugu, kuko uno munsi tutarara ku marondo nuko haba hari amastrategy aba yakozwe kugira abanyagihugu baronke amahoro n'umutekano. Pacifique yavuze ikintu gikomeye cyane cyo mu kibitoki ngo amafoto. S'il vous plaît, méfiez-vous des photos. Amafoto nimba ushobora kubrandinga amafoto kavuga ngo aya mafoto naya nuko ubutazi aho igihugu kigeze, nuko ubutazi ingene systeme de communication irimeze. Burya muri ga image hari abantu bashobora gushiramo meme Pacifique, hari washyiramo bashirahishiza, hari umwashiramo uwo ari we wese. Rero rezi image uno munsi no saha tugezeko nta wovuga ama image yuko atanga umuco ku kintu ubu uri kurarondera ngo uri kurondera amakuru ari fiable. Ikindi medali muhiza mwasubiye gucika sinzi ko muriko muratwumva. Medali ego iki gihugu ego mwari muvuze ngo ikindi ico medali hari icya gatatu mwari mushitse ko mwogisubiramo. Ibaza ko umurongo uri kuramugora ahantu hari hameze connection ntifata neza, ngira ngo medali mwamutwumva mwogerageza mukaguma ahantu hamwe tubumva ko biguma bicika. Ubu nitiko turabumva icyo cya gatatu nitumva. Ego mwari ko murasoza ikigira gatatu medali ati kindi mudugiraho ibijanye no kurwanya leta. Uno munsi uri kuravuga kuri kuragwanya leta y'ubumwe, leta irimwe abarundi bose, leta yaciye mu bibazo by'intambara kuva Burundi bwikukira turi mu ntambara. Uno munsi ukumva yuko abanyagihugu bari mu matora bagatora indongozi zibarongora. kumbure ko medali biriko biratugora, ariko mwumvise ko yari karashikiriza ikiyumviro kijanye na leta y'ubumwe. Ego
Medal mugerageze gusoza kubera ko biriko biratugora kumva icyumviro muri ko murashikiriza ariko mwari ko murerekana yuko mwebwe mwemera ko hari leta y'ubumwe leta itunganiriza bose kumbure mu dutunge Medal twihanganire twakira ubundi munywanyi Alice agira kabiringira utubazo yabajije Pacifique yakumvise na Diodone yo muranyumva ego tumusoze Medal twabumvise ko muvuga yuko turi muri leta y'u Burundi ari leta y'ubumwe ari leta y'intungane ari leta itunganiriza bose ko atawoteza intambara kuko nta mpamvu ngira nicyo mwagomvye mu kurangiza ivyo bintu kubera ko ata muntu numwe muri mwebwe ashobora kuvuga ati Rabe yarishwe n'umwasi w'u Burundi yabaye mu Rwanda baramufunga hari impamvu bamufunze yagiye muri Mozambique hari abasoda b'u Rwanda nta basoda b'abarundi bariyo aho hose yari ko arazunguruka kubera ko mutibaza muti ivyo umwasi w'u Burundi yamutumye ntiyabikoze nico gituma bamwishe nko bishe Makanaki uwishe Makanaki ntazwi kubera ko mutaja muri logique yo kuvuga guti mbega ntabwo Rabe ivyo yatumwa toba yarabikoze uko vyategezwa gukora akantu gatoyi umwasi w'u Burundi akamwica Medal hari akantu gato yuvuzemo Medal hari akantu gato yuvuzemo nibaza kudutomorera sinzi ko abo turi kumwe bakumvise uguze uti none niko yeke mutavuga guti nimba bamwishe kubera ari umugizi wa nabi wowe ufise amakuru ko yapfuye Rabe oya jewe ndaci allo okay muranyumva ego muranyumva ego turabumva ego jewe mvuze nti Jeso tarateze Jeso mibivugwa mwagiriza leta y'u Burundi ku kijanye na Rabe je kibazo narimbajije niki kubera ko ata muntu numwe muri mwebwe ashobora kuvuga ati twibaze ntaho yoba yarishwe n'abari baramuhaye indaro ko umugore we ari mu Rwanda famiye zose ziri mu Rwanda mwabivuze mwabyanditse eske leta y'u Burundi yagiye gutora umuntu mu Rwanda ivyo bintu bimwe muravyumvira ko bica mu mutwe gusa nuko ariko mwumvise ko bavuga yuko yafatiwe mu Kirundo ivyo muvuga ko yapfiriye mu Rwanda amakuru banditse nibyo umviriza mon frère ayo namakuru yanditswe ku mbuga bumenyi Pacifique yavuze ati hari umuntu yanyandikiye mbega ivyemezo nibyo umuntu dabore yamwandikiye ni giki cyemeza yuko uwo muntu yari sirutere yavuze ukuri tuwa ni giki cyemeza yuko uwishe Rabe ari umwasi w'u Burundi ari we yandike Pacifique bamuduha yarapfuye none ga Medal kuko umuvuga ko uwishe Rabe nibyo subiramwo mwumvira ivyo mwivugiye mwebwe nyene umbre baraza ko kwishura ngira twumvise nico gituma umviriza jewe so nivyo mwanditse nivyo mwavuze bavuze yuko Rabe yafatanywe n'abandi bantu batanu hanyuma yuko amakuru yanyuma bafise yarafungiwe mu iperereza mu Kibitoke mwavuze ko yapfuye vraiment mwavuze ko yapfuye kandi ibyo mwandika Pacifique yandika ndabisoma kumbure ngira Medal mwavyumvise ukundi nimba naho mufise amakuru ko yapfuye mwo yadusangiza oya gusa ico norangiriza ko basi kubera ko mutibaza yuko uwahaye indaro Rabe muri Mozambique i Kigali aho se yakekwa ashobora kumwigarama akamugirira nabi akamukoza icyo ashaka mugabo umwasa akavyagiriza leta kandi akabibashiramwo mwebwe mukanavyambika mukavyagiriza inzego z'igihugu icyemezo ni giki mufise sur base de quoi kumbure ko ngira baraza kukwishura Medal reka twakira abandi mwakwije iminota twateza guha abariko murakoze cyane Medal reka duhere kwa bashira hishitse sinzi ko ari tubazo mwumvise tubatumbera umutwe babajije hanyuma Pacifique mwishure akoze je nagomba guhera kwa Medal yavuze ko turazinanye muri universite nja kuvuga mu byiza tuzinanyemwo ibindi bibi nzobironkera umwanya hanyuma sinza kubivugira ngaha hanyuma ndamuzi ico gihe ari umuntu hagarara ku nyungu z'abanyeshuri ndamwibuka turiko dugerageza guhuza abanyeshuri ico gihe hari abo bita abadissident bare bakoreshwa n'umugambwe kugira ngo basambure ishirahamwe ry'abanyeshuri hakaba nabo bita baradiko Medal yari mu baradiko ico gihe turi mu biganiro
niho yabariranya Mbonerakure ati mbega mwambonera kure mukoreshwa n'ubutegetsi bakabahenda ngo musambure ishirahamwe mundusha ubuhutu ati bariko barabahenda iryo shira iyo university bagire bayisenyure kandi ibyo yavuze biri bube urabona nta gafashanyo bakironka ishiramwe ry'abanyeshuri ryarasambutse ndamuzi rero atavuga ko ngo igihugu ngo kitemba amata n'ubuki ngo amatora agenda neza ico gihe yari muri opposition Medal rero mu nyuma yahavuye ashikira yinjira mugambwe uri ku butegetsi sinzi rero yuko amakritike yahoragira ico gihe kukuntu intwaro itwaza igikenye ihonyora batavuga rumwe nayo sinzi ko byaciye bihinduka guhera umunsi yinjiye mu mugambwe ivyo nivyiwe nyamara ku muntu azi amagorwa abarundi bagowe bakeneshejwe n'ubutegetsi bubaho muri Rix iteye ubwoba abarundi basamira isazi ku menyo si byiza kubakindaga ngo babarire ngo amatora yahe urubuga rwa politike gugaye hasigaye hari umugambo umwe ata muntu numwe wundi arekuriwe kuryogora abarundi benshi twebwe tutarekuriye kuvuga mu binyamakuru by'i Burundi niyo hageze ico duterera bisohoka ku yandi mazina rero umuntu ntabareka kwidigadiga yokorera ubutegetsi ageguza akanavuga na buhoro buhoro iyo azi ko ari umuntu bayazi irindi jambo ico gihe ari muri IPD yari umuntu ababaye gose ubu rero iryo shavu sinzi yuko yari kijijwe n'ingene bamukanze n'uburenganzira bwiwe rero ico sinagomba kukigaruka ko sindagitebako aravuga ngo kugwanya leta twebwe nk'abo mu gateka kazi na muntu twifata nk'abagwanya leta twayiterera kugira ngo ihagarike ibi bikora ihinduke tugahamagara n'abarundi guhagararira uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko bahabwa n'ibwirizwa nshingiro kuvuga rero ko iperereza ibihugu byose birifise nivyo mugabo ibibindi acavuga ngo nta ntambara tugikeneye Medal Genda muzi nk'umukozi w'iperereza ariko aravuga iki kibazo c'aba abantu yari kudutomorera ko yaje arivugira kabasigaye ari umuvugizi w'iperereza je nivyo binteye amakenga kwera nzi yuko arikorera arazi neza ko ndabizi kandi ifise ivyemezo akaba atanguye kuvuga ko abo bantu bashobora kuba batashitse mu Burundi hamwe yoba arivugira atakirikorera gusa byo biteye amakenga kubijanye n'ubuzima bwabo bantu rero nkamuhamagarira nk'umuntu nzi neza yuko ari muri urwo rwego yuko umuntu akaba yarakoze icaha bakamufata bazogerageza mushikana imbere y'ubutungane ivyo vyaha bamwagiriza azobihanigwe biciye mu mategeko y'u Burundi n'ahandi umuntu yafashwe bikagaragara bakamufata amafoto gutangura guhakana yuko atafatiwe mu gihugu atari mu gihugu n'ibintu biteye amakenga aha aya majwi abantu bayabike bazoheza bamubaze ivyo bintu vyabereye ngo aho hantu yarahawe indaro ingene bimeze kuko n'ijambo rarivuga rikabikwa hadata rero nukuri jewe vyanteye amakenga gose atanguye kugumera nk'uhakana yuko atashitse ku butaka bw'u Burundi nzi neza yuko akorera iperereza guhera mu myaka 2014 ku kibazo ca dignité avuga yuko abarundi turi naife birashoboka abarundi ubonye umuvukanyi ubonye umuntu twabanye hajewe mbonye nka Medal twasangiye akabisi n'agahiye muri université byongora yuko nibaza yuko ishobora kungirira nabi birashoboka kuri we ariko hariho abarundi benshi usanga bakijijwe n'abantu bari kumwe mugabo si vyiza no kwizera uwo ari we wese iki kibazo rero c'umuntu wa mbere dignité ni kibazo gihambaye gikwiye twese kudukebura hanyuma
hari yari yanavuze ati ibi byabaye kuri aba bantu byarashitse no mu banyapolitike. Ikintu agomba kuvuga, abarundi twabaye mu gihugu kigoye, duhura n'ibibazo bitandukanye, abantu baracafise ibikomere vyinshi bitarakira. Akenshi niyo bariko baravuga sibo bavuga n'ivyo bikomere bivuga. Ugasanga abantu bari bafise ubumuga barabuhunganye kugira ngo igihugu gikire, nabo bari hanze bashobore gushira ibintu ku murongo n'ivyiyumviro. Bizosaba yuko babanza gushira hasi ubwo bumuga. Nagomba kuvuga si ubumuga bwo mu mutwe, si ubumuga bwa hehe, ariko nuko kuntu umutima usanga waramugajwe n'amacakubiri atandukanye, amacakubiri y'amoko, amacakubiri y'intara. Umuntu avuze ikintu akavuza ngo mbega umuntu avuze ngo ava ninde. Hariho rero abantu benshi baniyumvira ubutegetsi, bakabaraba ubutegetsi gusa, ntibavuge bati mbega ico gihugu dukeneye yuko kizoba gute. Vyoba ari igiterasoni hamwe abantu bahunze bakaba bari bavuga ko bakeneye guharanira amategeko yubahirizwa mu gihugu, bohunga bagakora ivyo aba batwara bariko barakora uno munsi, bagasubira muri twikande, bagasubira muri caratuvunye, bakabona ko igihugu ari cabo abarundi umengo ni nyagano bafashe. Nico gituma iyo umuntu atayideyare afise ariko araharanira akavuga ko akeneye ubwo butegetsi, uwo muntu akeneye kumuha ubwo butegetsi azomutwara. Nigeze kugira urugendo mu ndege, duhura n'umunyapolitiki umwe yakomeye muri kahise, arambwira ati mbega habona tuvuga ivyo guharanira amategeko atuzi ngo twahungishijwe na bimwe. Ati aho usanga yahunze kubera bamwimye igiti gihiki, aho usanga atumvikanye n'aba kubera yashaka iki giti ntibamuhe, yashaka igradi ntibayimuhe. Uwo rero ntimuzofatana urugendo kubera ingwara mugwaye simwe n'intumbero mufise simwe. Rero hanca mboneraho n'akaryo ko kwishura umuntu yavuze ati mbega ko muguma mutubarira nuko muri societe civile hariho abantu batokwizegwa, ubwo ntibizoheza bica intege abantu. Ndamusubije ikibazo nomazana mbega aho abantu bagiye bahumirije ubona hari cavuyemo. Ahubwo nibaza yuko guhamagarira abantu gukanura gusumba uwo mugendana, ukamenya ko musangiye intumbero nuko mudasangiye intumbero. Nibaza ko bizotuma urugamba haranira agateka kazina muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko mu Burundi rushobora kugenda neza gusumba utari bukuvune yo kuva inyuma. Rero ku bibazo jewe nari hari icyo mu kwishura Reynold, hari inkuru mufise kuri iyi site abarundi.org. Kuri iyo site ntuze nkuko yabivuze, abayandika ko akenshi ntibasinya ngo bavuga amazina yabo. Rero batashize ko amazina yabo biragoye kuja mu masupposition ngo uvuge ngo nibaza ko yoshobora kuba ari naka, yuko yoshobora kuba ari naka. Ariko ni byiza yuko iyo umuntu amaze kuraba ivyandikwa umwanya muremure, arateba akabona ati mbega umuntu intumbero afise niyi. Jewe ubwo rubuga nta nubwo nari nsanzwe nsoma gose, mugabo aratumye nzotangura kurikirana hafi amakuru menshi novuga yuko nari ndarufise ko, ariko naho nari kuba ndayafise mu gihe abo bantu batemanga amazina, biragoye gutoma ku rutoki ngo nibaza ko ari naka ko afise intumbero iyi. Ariko bituma abantu kumbure yagize neza kutuvunira akagohe, umuntu agiye kubikurikirana gusumba. Murakoze cyane Dieudonne Bashyirahishize. Pacifique ngira namwe hari ibyabajijwe na Dignité, Reynold Butari, Medard Muhiza n'uyu Wilson, ngira namwe mwogerageza mukishura kumbure mudasubiyemo inyishu zoba zatanzwe n'Abashyirahishize. Ego murakoze kandi
kwa dignité byinshi numva bashyiraho yamwishuye ku buryo ntobigarukako cyane gatoyi gusa numva noca ko nuko hari abantu benshi bakunda kuvuga ko abarundi dufina barakunda kudutwenga. Umunsi wa mbere nagiye mu Rwanda bambwiye ngo barakunda ururimi rw'ikirundi, ngo abarundi bariko baravuga ngo umengo bariko bararirimba, ngo umengo bariko barafyina, ngo umengo bariko bavuga amapoeme. Twebwe rero turakoze gutyo, umuntu uramenya ko ari umwansi ukamwibika ko abantu cya kirano cyacu kumwe kimeze, ugasanga no muri politike tubijanishije gutyo. Rero abantu bakirekera ko abo badasangiye ivyumviro kandi bafise imigambi y'uko baheza bakabinjiramwo bakabagira abagenzi, mu nyuma hakazaho mbere cyo no kwita confusion, aho umuntu yisanga atakizi abagwanya ubutegetsi n'abatagwanya ubutegetsi, mbere bikanahindukira abavuye mu butegetsi akaba basigara yizera. Iki kintu naho Wilson yaduhanuye ati bigiye kudusubiza inyuma, ariko iki kintu ku bwanje ko abantu batangura gukanura niyo ntango yo gukira. Ndaza kukigaruka ko ico Wilson yavuze mu kurangiza, nateguye ko nza kukivuga ko mu kurangiza mu ijambo ryo kurangiza mu byo Reynold yatubagije. Yatanguye nawe nyine yatanze impanuro bwa mbere bwo aragira ati imbere yo gukurikira umuntu, imbere yo kwemera ngo umuntu ngo ajya kugufasha ngo impinduka y'igihugu, ati tangura ubanze kwiga aho muzi muri kahise kiwe mu bikorwa by'ukuri byo guhangana n'iyo ntwara avuga ko agiye kurwanya, kugira aje imbere y'abandi bose ashinga ivyo bintu byoja guhindura ibintu. Kumbura umuntu yoza arashyiramo n'ubwo bwenge, uyu muntu yadutse ntamuzi imbere n'igikinda muzi ko cyotuma nizigira n'ibyo ariko aravuga. Nibisigura ngo ata abantu bashasha bashobora kuza, ariko nabo bashasha bofata akanya ko kuboneka bakamenyekana, abantu bakarizigira bakabimenya, kurusha ko umuntu yaduka avumbura abantu ngo ubunyene ngo nimukurikire jewe ibintu biragiye guhera, ari byo mu nyuma tubona biriko birakwega inganda. Hanyuma aca tubaza ikibazo kijanye n'urubuga abarundi.org. Urubuga je narusomye rwose, hariho imyaka yo muza imbere gato yuko intambara ya CNDD-FDD ihera, nko muza 2003, 2004, 2005 n'indi myaka yakurikiye. Imbuga za ngurukana bumenyi zadufasha kuronka amakuru ico gihe. Imbuga nkuru zari nka zitatu. Hariho runo rubuga abarundi.org rwari rutwe ko rugwa CNDD-FDD, ahanini benshi bandika umwuka bivuze bahinduye amazina ntibyari byoroshye kubamenya, ariko bamenyekanye cyane nzi ko bari nka bene urubuga yari Albert Shingiro. Maze no kumwandika koko no ku rugamba yari mu bantu bagejwe gose iperereza muri diaspora n'ahandi, no burya wavuga ngo officier ari muri administrateur di renseignement. Bagano giheruka narabahaye ingene bagenda basumbana mu iperereza ry'u Burundi, administrateur, officier na inspecteur. Wewe yari ari mu rugero rw'aba administrateur di renseignement, no mukozi w'iperereza akomeye gose kandi guhera bakiri ku rugamba. Rero niwe yari imbere gose mu bantu bagaba urwo rubuga. Uwundi yarazwi ko ari uwo muri urwo rubuga ni Tabu Abdallah, umuyigeze kuba umushikiranganje w'ikiga cya leta, niyo takubuye warakorera muri CEAC. Ujya nawe nyene yari mu bantu bagaba urwo rubuga ico gihe je narukurikira gose. Abandi bandika batamenyekana, nk'iyo bariko baravuga ko Bwejeri yoba yararukoreyemwo, ntiyigeze yandika ko yitwa Bwejeri. Nko muri ico gihe jewe sinamumenye ko ari we yoba ari Bwejeri, kuko azoba yakoresha yandi mazina ku buryo ntamenye uwo muntu wari we. Hariho benshi bandika batamenyekana. Ufashe nk'urundi rubuga rwari rukomeye muri iyo myaka yari Burundi, nibaza ko ari Burundi News ko kwa Rukindikiza. Nurubuga mu myaka ya mbere ubutegetsi bwa CNDD-FDD rwaduhaye amakuru menshi cyane amakuru y'abanyegejwe, amakuru y'ibyabiri hagati ya Nkurunziza na Rajabu muri iyo myaka. Rukindikiza yaranditse gose, n'ubu yuko yarondera mu bintu byo muri iriya myaka 2005 na 2006 n'indwi, urasangamo gose Rukindikiza ariwe dufise yanditse ibintu byinshi by'amakuru yaranyegejwe ico gihe. Urundi nibuka twaraba cyane muri iyo myaka
izina riranse mbona rinaniye kuza kwa urubuga rwa Nyangoma hariho niba ari aribe.org biraza ko canke .info n'ubu ruracyariho rwandikirwa mu Birigi zari imbuga nkeyi muri iyo myaka uko abantu bari kuri internet bari bake cyane ariko abarundi.org rwari ruzwi ko ari urubuga rw'iperereza no muri CNDD-FDD abarukozemo babagejwe iperereza n'igihe batari bwafata ubutegetsi nico novuga kuri urwo rubuga umuntu rero musanga yaragwanditsemwo yoba umuntu mwoshobora kugira kumwiyumvira koko yakoranye n'iperereza ikindi noca mvuga urundi rubuga uyu munsi numva nocishamwo n'urubuga rwitwa Bujumbura International canke bagira bujumbura.be rwari urubuga rwakoreshwa cyane n'umuntu n'umuhisi ntakiri muzima abapfuye n'ibyo roha kubavuga ko Richard Dervo Kiramunda niwe yari nyenego urwo rubuga nabwo nararukurikiye gose ngene rwagiye ruraza rurafise ico rupfana nibi bintu dutanguye kubona mu space muri kino gihe ntibikorerwa ku mbuga zisa ariko strategy ni imwe rwaje gute urubuga rwatanguye rwimura amakuru atangwa n'izindi mbuga ugasanga nka je nanditse inkuru kuri Facebook yaba yayimuye RPA sohoye inkuru yaba yayimuye Iwacu sohoye inkuru iryoshe yaba yayimuye ugasanga urubuga rwiwe mkoresha ijambo ry'igifaransa ndagwite condense y'amakuru yose yaba ariko aravugwa ku mbuga zose bikaca bituma akwega abasoma bose bakaza ku rubuga rwiwe hanyuma rimwe akaza aracishamwo nka article imwe wasanga ari inkuru yo gucanishamwe abantu yo kujyanisha abantu inkuru ubona ko yarishwe ari inkuru ivuye mu butegetsi igifise intumbero ariko kugira ngo abantu ntibashoke babona ko ari byo ariko arakina uwundi mwanya haguma bahayandi makuru henshi nibuka ko nka Antoine Kaburahe wo muri Iwacu bahatswe gusekana namubwira ko azomwitwarira kubera ko kuntu yimura inkuru za Iwacu atazisabiye uruhusha yarameze uko mu nyuma aho ngomba kuza tugeze muri za 2015 uru rubuga hari ikintu rwadukanye gishasha kuko rwaciye rwadukana n'ico biti radio ariyo bita Bujumbura International mugiye kuraba abatumire bakuru urwo rubuga rwakunze gutumira hari umundi muhisi nubaha yari batoniye Maître Isidore Rushikiri ivyumviro vyiwe vyari bizwi si ubwoko bw'abantu nawe nyine bagugwa buhindukizwa uko canke kuriya ariko vyari ivyumviro bitandukanye gose n'ivyo CNDD-FDD ivuga kandi bitera bija nko kirike cyo kurwanya ihonyabwoko rikorerwa abatutsi muri iyo myaka umuntu yarashobora kwibaza byarashaka ntabyibaza ko ni kubera kiri n'urubuga ruzwi ko rwa CNDD-FDD umutumire rurondera kenshi ari uyu aza kuvuga bino bimeze gutya kandi ari urubuga rukorera nkuru nziza kubera ko imvugo rukorera nkuru nziza kindaza kucemanga amafaranga y'ugo rubuga yarihwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu amafaranga y'ugo rubuga yaca kwa Jacques Bigirimana akaba ariha Richard Kiramunda akongera amaze gupfa hari uwo twivuganiye yanyibwiriye ati rujya rubuga nije narusigaranye hari uwo abinyibwiriye ariko iyo umuntu abwiye ikintu nk'ibanga sinza kuri mena ariko yarampaye uwo muco wose wabinyibwiriye ati n'ubu ndafise recret zago baransabye kurubandanya ndabireka kuko nabona ko naje guhava runkwegera rero rwari urubuga rwa nkuru nziza ruriho na nkuru nziza ariko umuntu rukenera kenshi kuvugisha akaba umuntu aza kuvuga genocide yakorewe abatutsi aho hari ikibazo mwibutse Kiramunda yarusha Kiramunda yari ku ruhande rwa Parena ruhande rwa President Bagaza ari kumwe na Bwejeri na Kiramunda bari kumwe mu biganiro by'Arusha iruhande ya President Bagaza ico gihe bagira bati hariho teori badefanda bavuga bati Burundi bwubake ku buryo byitwa deux peuples une nation hariho ibice bigenewe abahutu n'ibice bigenewe abatutsi
ngira umubandanya Pacifique sinzi akabazo kari kabaye mu buhinga bw'ivyuma mu bo turiko dusangira kino kiganiro yari yakufise mikro sinzi ko mutwumva kugura mikro mukabandanya ego mutwihanganire ubundi mwari mwagumye munyumva ego twavyumvise byose mwari mugeze aho muvuga yuko Bwejeri yari kumwe na Kiramunda yarusha ego rero nkaca nuba ni gute vyashitse umuntu yavuga amateori nkayo tuzi yavuga yarusha ijwi ryiwe ryitwa ko ari rivugira abatutsi gusa agahinduka umuntu ahembwa na nkuru nziza kugira twese duteranye nkuru nziza bagashaka yuko ivyo byo kwitwa ko bavugiye abatutsi bikoreshwa kugira ngo abagwanye ikingo cya gatatu ciwe bavaneko ntasubire kubona abahutu n'abatutsi bari kumwe mu kugwanya ikiringo cya gatatu ndavye uko ugo rubuga ruracyariho se urubuga rwafuswe mushobora kuja kururaba ruracyariho ivyanditse ko mu rondera amakuru maremare imyaka myinshi muraza kwibona ivyo nagenda avuga usanga na strategy y'ugo rubuga idatandukanye na strategy turiko turabona muri ya space yo kudutuka aho niho nogarukiriza kuri ico hanyuma ku bibazo byo kwa medali numva Dieudonné bakiraho ivyo yamwishuye neza cyane tumuzihe je nanje ndamuzi ari umu IPD zigamibanga ikiri IPD ifatanye igwanya ubutegetsi IPD yabashevino mu Gwengezo Azed Feruzi imbere yuko Feruzi hari igihe kimwe muzi ko nawe yagiye mu butegetsi mu nyuma arasubira aragaruka tugeze muri 2015 genda muzi muri ico kiringo cya IPD yitwa iyo kwa Rajabu igwanya ubutegetsi bwa nkuru nziza mu nyuma ibyo twagiye kumubonamwo twarabibonye ngira nibaza ko abatazi medali ari bake ibyo yanditse byatwanditse ko ingene yaducafye muri za 2014 na 2015 ingene yaducafye nk'ibikoko yatugize amamafu yatugize gute nibaza ko ivyo ntawe utabizi sinza kubihagarara ko bashirahiza ati ntawe utazi ko ari ukora iperereza ry'u Burundi ko ari iperereza cyo nibaza ko atawe utakizi rero mu byo yavuze byose kuko ibindi babimunyishuriye sinza kubiteba ko jewe nagize amakenga akomeye numvise akoresheje ijambo gupfa mu byumvise yavuze atekanye ubwa mbere rero ageze ku kibazo ciwe cya nyuma agashavu karamufata umenga afashwe na emotion ari haca akoresha ijambo ko bishwe ni gute mutibaza ko bamuhaye indaro bwa mbere bamwisha aribo bamwishe ni gute mutibaza muri ico kibazo harimo kubesha atariko navuze ko Rabin yahunze Burundi muri 2015 mu ntango imbere y'imyerekano jewe kiretse ari kuba rukwibagira sinibaza ko ico gihe u Rwanda rwari bwarungika abasirikare muri Mozambique ntavyo kiretse ari je noba naribagiye ico kintu nibaza ko gishobora kuba kitari co nibaza ko bagiye inyuma rero kuvuga ngo yagiye muri Mozambique ari u Rwanda rumuhamagaye rumwakire rumuhindaro ico kintu ni kinyoma nta gato igihe wanashaka noshobora kukivuga ko naho ico ngira ari umuryango gose kurusha kuvuga we nuko afise umuvyeyi w'umupastori azwi muri Pentecote hanyuma yarungitswe gukorera muri Mozambique uwo muvyeyi wiwe arungitswe n'ishengero rya Pentecote mu Burundi agenda nk'umumissionnaire hanyuma umuhungu wiwe amaze kuba amerewe nabi ariko ararondegwa aragira ati reka nigire hariya datari aba ariyo mpungira yagiye kwa se yakorera muri ico gihugu yigisha ijambo ry'Imana hanyuma arahatungira arahakorera urudandaza ivyo ni ibintu bizwi abariyo bashobora gutemwanya ntaho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda ingene mu nyuma yoba yaravuyeyo muri 2024 akimukira mu Rwanda ico ntaco nzi nta kinini ndakiziko nuko abamuzi bo bavuga ko avayo yavuga ko ashaka kuja mu bikorwa byo kubohora igihugu ari naho yahavuye yugurura ijya YouTube yiwe atangura kuvuga kujya twahora tumumva avuga ariko ico kuvuga ko ari u Rwanda rwambo twaye muri Mozambique ni kinyoma icya kabiri
ibintu vyerekana ko yinjiye mu Burundi ni vyinshi cyane. Abagiye kumwakira twabavuze, abo ntibigoye kubona ko ba Eruwa aho basohokeye bava mu Rwanda ingene binjiye Ikobero. Ivyo nta muntu ashobora kubibesha, biri mu bitabo, nibagende barabe ko batayibona Ikobero ko yinjiye Eruwa na Venant Ndikumana binjiye tariki 29 z'ukwezi k'umunani. Ivyo biraho. Umwe mu bo bafatanywe ntiyigeze aja mu Rwanda, Bonaventure Nkuriyingoma ntiyigeze aja mu Rwanda, yaba mu Nyakabiga, arava i Bujumbura akotesha imodoka akitotesha avuga ko ari abantu b'abazungu ashaka kunguruza. Ntivyari ivyo, yari imodoka agira tware mu Kirundo aho yaja guhura na barabini baje kwinjira, nabo bavuga ko bazanana. Ico ni ikintu coroshe gutora, biroroshe gutora ingene aho yagiye gukoresha imodoka Igitega, n'ubu ntihenze iyo modoka yo bari ikiri kuko imodoka ngo yagonze imoteri. Ico ni kigoye kuja kugitora. Ntibigoye gutora ihoteri Bonaventure yarayemwo Igitega, ivyo ntibigoye kubitora. Hanyuma bamusanga Igitega, barabatwara mwiperereza, munyuma batwara mu Cibitoke. Iki kintu cyo kuja mu Cibitoke ni ikibazo gikomeye cyane. Uko tumenyereye iperereza ry'u Burundi rikora, ntabwo twari tumenyereye rifata abantu bakava kuri siège i Bujumbura rikabatwara ku maperiferi nkaho mu ntara. Ubundi ibindi bihe byose abantu bafatirwa mu ntara bagatwarwa i Bujumbura. Rero jewe igihe numvise ko abo bantu batwaye mu Cibitoke, natanguye kuronka ivyatanzwe na telefone yo kwa Eruwa. Telefone ya Eruwa yari mu bwoko bwa iPhone Max. Hanyuma murazi ko telefone iPhone zo nyene ofisemo nka Gmail ziheza zikabika amalokalization yazo. Baraheza bamwe mu nshuti ziwe ziri hanze bamaze kubona ko Eruwa yafashwe, bakoresha Gmail yiwe bayinjiramwo, abari bafasha kurokaliza ya telefone. Telefone irerekana neza ubwa mbere ko yari iri hajya kuri Cathedrale Regina Mundi. Ubwa kabiri irerekana neza kwiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke, intara ya Hahora. Hanyuma urabona ko bene ajya amafoto bayerekana amazu, bayerekana ntibiba byoroshe kubona neza hariho. Turabaza bari mu Cibitoke baradufasha kurondera ahantu hariho, turavye ibiti aho amabarabara uko apanze. Hari abatubwira bati ahantu harabona ko ari hagati barabara ry'indwi n'iry'umunani nimba ntibeshi. Hanyuma ndabaza nti ibintu biri ngaho nibiki, hari ibimenyetso vya mbere bitwereka ko bishoboka ko ari ibiro vy'iperereza. Hanyuma umuntu yagrandishije ya image, niho vyabonetse ko ahantu bari ari imbere ya hoteli yitwa Imperial yo mu Cibitoke. Aho rero tumaze kubona iyo hoteli, niho abo mu Cibitoke bose batubwiye bati aha hantu ni mu iperereza, ni ku biro vy'iperereza. Mu nyuma ivyo foto tumaze kuyishira habonaho, ni benshi batubwiye bati aha hantu ni mu iperereza nyene, na bino bimenyetso bihari biravyerekana. Rero navuze ko haciye imisi 3 tutazi, ata muntu n'umwe afise amakuru yaho bari muri kino gihe. Midara amaze kuvuga ngo agakoresha ijambo ryo kwicwa, rikoresha inshuro 3 zose, ariko arabavuga ko jewe nagize amakenga ko bano bantu ubuzima bwabo ushobora kuba bwaramaze kugirirwa nabi, kuko iyo mvugo wumva ko ari imvugo ihakana ko binjiye. Abivuzwe n'umuntu akora mu iperereza agatangura kuzana ibihakana ko binjiye, bishoboka ko kimwe cyo kuvuga ko wabimirije kwerekanwa kuri televiziyo ngo bagire abo bagiriza, ishobora kuba iyo ntumbero kumbura itaki iyo bakirimwo, bakaba bagiye muri ivyo byo kubagandagura. Imisi iza nizo vyerekana. Ikindi nagira nongere ko ku bantu baguma bakeka cyane bati uyu muntu Rabin yoba yari umukozi w'iperereza, naho nyene ngomba kubasaba ko abantu batoza barihuta kuri bene ivyo bintu. Birasaba kubanza gutohoza cyane, hanyuma ukiga n'igituma yoba yakoreye iperereza rikaca rimwinjiza mu gihugu. Kugira umuntu akonkiri bati Rabin yakorera iperereza, coba ikintu kimwe gusa. Kugira iyo conclusion nuko bomukoresha, bakaca bamukoresha nka bimwe byo gutuka u Rwanda canke ibindi bikorwa nyene biboneka mu nyungu z'ubutegetsi buri mu Burundi. Nayo ubundi umukozi w'iperereza bashoboye kumwinjiza ahantu nko mu gihugu cy'u Rwanda Burundi bukeneye ko gose amakuru,
uwo muntu akaba umukozi w'iperereza aho hantu agashobora kuronka amakuru nk'ibyo numva ibyo yoba yarashobora gushikamwo iyo yashobora kujangira kumbure ngo no mu za Kongo ukumva ubwoko bw'amakuru umuntu yashobora kuronka ukumva ikizere bamwe bari bamaze gutangura kumugirira nta nyungu nimwe iperereza ryo nyene ryoba rifise ryo kugriya son agent griller l'agent kubera ko ubu Rabin abaye yahora ari umukozi w'iperereza ry'u Burundi nta nyungu nimwe azoba kibafitiye amakuru yose yahora ashobora kubaronkera ntazoba gishobora kuyaronka ubu ivyo bashobora kumutuma hirya no hino ntazoba kibishoboye rero kiretse hamwe hoba iyo ntambwe ikurikira y'ivyo bomukoresha ubu iperereza ryo nyene ryoba ryihombeje mu kwiyaka umuntu yoba yarageze kuri urwo rugero ukuja kurusomera amakuru bigeze hiyo rero jewe birangora gose gushoka mfata ingingo ku bintu bene ivyo ngo ngomba nemeze ngo uyu muntu n'umukozi w'iperereza niko abantu bose baba inshuti ziwe gushikangira no mu nziwe no mu bavukanyi nabo bose mba bakorana nta numwe avuga ko atahura ingene Rabin yinjiye mu Burundi nta numwe nabo bavuga ko bakorana bavuga ko bari bavuganye ko wewe adashobora kwinjira umva aho ni gipfungu nta numwe azi ingene ivyo bintu vyagenze ngo yemera cyo kwinjira mu Burundi ariko kugira abe gukora iperereza no kuki iminsi yose umuntu avuga ati inyungu y'iryo perereza muri ivyo bintu bizoba bibaye gutyo izoba ari iyihe niho abantu bo kwiga gukoresha bwa bwenge twamye turiko turavuga numva ego Pacifique mugifise ijambo nibaza yuko Renode yasavye ngira hari icyo atanyuzwe ku kibazo yari yabajije Hey mukoreshe imisegonda 30 ego merci Jeberi kuba mumpaye akajyo ko gupoza question imbere yuko dutakara Pacifique aje kuvuga ati umuntu yanditse muri abarundi.org kuko yari site y'iperereza ry'u Burundi irimwo abantu barengeye aba officier du renseignement ahubwo aba administrateur du renseignement nka Shingiro Tabu Abdallah tous ces gens là ati abo bantu banditse naho banditse mu kinyegero on peut conclure yuko bari abakozi b'iperereza hari umuntu afise amateka ko yanditse cyane gose avuga ngo hari abantu bashaka kugira amakuru d'etat ngo bakure inkuru nziza ngo hari abantu bashaka kugira ngo amaribellion ngo contre le Burundi uwo muntu yitwa Thierry Hakizimana yari yo pseudo yiwe umunsi umwe uwo mu Thierry Hakizimana haraba communiqué de presse ya Bwejeri Jean wenyene Bwejeri Jean agira communiqué de presse ahavuga ati yari jewe Thierry Hakizimana ubwo pourrions-nous conclure yuko Thierry Hakizimana donc Bwejeri yari nkuko mwari mwabivuze si quelqu'un a écrit dans ce site là on ne pourrait pas être étonné ko ari umuntu wo muri renseignement y'u Burundi de longue date ikindi mwari mwavuze cyane kuri ntuze Richard Delvaux Chiramunda hama ndabona yuko Delvaux Chiramunda hariho nabashiriye ko elo link donc le lien mushobora kubisoma ko hamwe na screenshot ku bafise ubunebwe bwo guklika kuri iyo lien aho Chiramunda bamubwira Havira ivuga Chiramunda a remercia Havira ko ariyo yamufashije gukreya ijya site Bujumbura News kandi tukaba twari twumvise ko iyo site Bujumbura News nayo nyene yakorera iperereza ubwo tugize umuntu agerageje gushishoza atari yanayifite batwigisha kutagira umuntu yo conclure gute ego murakoze Renode imbere ko Pacifique abishura kumbure ndabona Wilson sinzi yuko nawe hari akanyuma woshikiriza mu misegonda 40 kutanyuzwe ku kibazo wabajije ndabona watugije kuboko worohereze abandi do ijamba abandi Wilson uranyumva Wilson yari yamanutse Jibere mukanyagira asubira kuduga henga ndamuduze ndabona je ariko ngira kumbure nimba atari hafi ngira Pacifique barishura Renode hanyuma kugira ngo twakire abandi banywanyi araje kwishura ngira mushobora kubishurira rimwe kumbure Wilson mufise imisegonda 30 ako murakoze cyane jewe mu bisanzwe
saho ntanyuzwa ahubwo jewe nashaka novuga kwitabariza ku giti canje kuko ibi bintu by'iperereza n'ibiki iyo ari umuntu uzi yari afise ububasha mu mutegetsi hama akakugira kiterabwoba nibaza ko tukwiye kugira umuco wo gutangura kuvuga ibiriko biraba umupfasoni yahoze atwara arongoye ubuserukizi bw'Uburundi mu Bufaransa Dr Nina yaranyandikiye ambwira ko ndiko nkina n'umuriro rero umuntu nk'uyo nzika afite influence anyandikiye ibintu nk'ibyo ndaza kubibaha mu bibone nibaza ko wari ukoze icyo gihe kugira kwandikira ibyo ni kubera ko mu maspace mazi imisi bakora ndamutanga akarorero nk'u personalite publique igihe twahungira mu Rwanda yavuga yuko twebwe twirirwa mu Rwanda tugataha mu Burundi donc avuga ko abajene bahunze ataco bahunze mu bisanzwe bahunze amahoro nibyo navuze murakoze ngira Pacifique ajeje by'agateka kazina muntu na Dieudonné bashyiraho ishize ngira bumvise akamo ubateye reka Pacifique mwishure hanyuma twakire imigwi ibiri y'abantu banyuma hanyuma tuze gusoza kubijanye n'igice cya gatatu cya kino kiganiro njamo ni gwanyu Pacifique sinzi ko bashyiraho ishize nawe aza kugira icyavuze nk'uri muri Kavibe kuri ibi burisavuze ego ku byo Reynold avuze ahubwo umuntu yonamushimira kuko aya matohoza ariko arakora se amatohoza yoroshe kuronka ibijyanye n'urubuga abarundi.org kubera rutakiri ko rurakora nibicoroshe kusubira kurubona kuronka amapublication yago si ibintu byoroshe rero kubona we yashobora kubikora ku rubuga rutakihari ni ibintu bikomeye izina yavuze Thierry Hakizimana iri ndemeza ko rero mazina je naho nasoma ku mazina nabona kuri urwo rubuga mu mutwe ririyo ko ari bya bwejeri nivyo ntazi muraze kumwe meze ikintu mvuga iconze nyene gusa ariko urumva ko nawe yabitohoje atubwiye ati bwejeri we nyene yari sohoreye communique avuga ati ni jewe nahora ndi ujya mu muntu communique sinayibonye kandi ndibaza ko Reynold nawe kuvuga ikintu atabonye abaye by'ukuri bwejeri yaranditse muri urya rubuga jewe ndabwiza kuri umuntu wese yanditse muri urya rubuga ko ndamufata ko yari umukozi w'iperereza kuko rwari urubuga rw'iperereza aho nukuri bibaye ari byo akaba yaragwandikamwo ntaco tuma umuntu akekeranya ko umuntu yarukozemo yari umukozi w'iperereza yanavuze n'iki cyo kwa Bujumbura News naco nyine urumva ko gikomeye cyane biguma biza vyegeranye ndemeza ko Bujumbura News nivuganiye n'umuntu avuga ko yasigaranye reclé wenyene yemeza ko arubwa gwariho na nkuru nziza n'amafaranga gwariho ku kwezi yarayambariye aranavuga ko ayo mafaranga yashikira cira munda aciye kuri Jacques Bigirimana ikibi gusa nuko turiko tuvuga ku muntu yashengeye urumva umuntu yashengeye burya ntivyoroshe kumuvuga ko kubera ko ataba ari bugaruke nawe ngo yishure ku byo tumuvuze ko nimba hari uwiwe byuba bibabaje mbabarire ndabisabiye imbabazi ariko ashinya kukivuga uko nacumvise nuko nakibwiwe uwakivuze aracyari wowe ni muzima kumbure bikenewe hazobahigirewe nyene yitangire intahe yiwe y'ico kintu nico numva no bivuga ko kuri ibi byo gutera ubwoba abantu ngo nuko batanze byiyumviro kubganje n'ibintu biteye isoni ariko si ibintu ntangara jewe bivuzwe na Nina niba wundi yatubwira ko iyo turiko turavuga banyurujwe tuba turiko turabesha ko abo bantu banyurujwe boba bigiriye mu bindi bihugu gutembera ko ari abantu baba barafashe ingingo yo kuja guhindura ama identite yabo ko kumbure bazogaruka haciye imyaka rero umuntu yubabutse kuvuga ijambo nk'iryo ku kibazo giteye ubwoba nk'ico kunyuruza abantu tuza agahinda k'imiryango nta kindi kintu na kimwe yovuga jewe mu ntangare nta na kimwe ukuri imba muri space kuri kiraza kuyikora kuri jewe ntuka naco bintwaye mvuze ko atakintu na kimwe ujya muntu yoshobora kuvuga ngo ntangare yarubahutse ukindaga imiryango ye babuze ababo akavuga ko ari abantu bagiye kwitemberera mu mahanga bafata ingingo zo guhindura ama identite yabo ego Dieudonné bashyiraho ishize sinzi ko icyo bongera ko kuri uyu wirisa batabaje hanyuma twakira abandi ku kintu Reynold yavuze kijanye
n'imbuga n'abazanditseko n'abashobora kuba bari binyegeje inyuma yavyo. Hagize iminsi ku mbuga havugwa amazina y'abantu ugasanga handi bavuga ngo ubugomba burahigwa nabwo bugahigana muga ntawe uzi yuko babuhigwa bwose. Rero jewe sinagomba kuja muri iyo ntoze ata vyemezo bikwiye mfise. Ikintu nzi gusa nuko ryanya kwigendera yarongoye Bujumbura News yari nkuko Pacifique yabivuze yari umuparena yari kumwe n'ababwejeri mu manegociation yarusha bari muri groupe ya parena. Sinzi rero ahantu rujya rubuga rwashingiwe. Twariko turavuga ivy'imigwi ry'amushinga ntayera arurongoye nyakwigendera nyene je ndamwibuka mu myaka ya 2006 n'indwi yambaye impuzu z'igisirikare avuga yuko ari bubanza kwagire afata igihugu hanyuma abantu bavuga ati rega yari yibereye mu bubiri. Nibaza yuko birondera kuri za YouTube n'uziriko mugabo ikintu ntoshobora kwemeza nuko mbega urwo rubuga Bankurunziza baba barutoye rusanzwe ruhari bakagerageza kurufata mu mugongo kubera kumbura uburyo bwagabanutse hajya rafise n'ikindi kinyamakuru imbere y'igihe canke coba cashinzwe nabo canke barakirekipe ico naco noshobora kukivugako. Gusa je nagomba mpamagarira abantu kugerageza kuraba imbere turabe intumbero. Nta muntu yigana uwo yagaye. Akaba ari umuntu kumbure areka gukora ibikorwa akabona yuko kugira ngo wewe ashobore kuronka nka legitimite yo tukaba akabacafuza akabita amazina ya uwo yatoranye ico gikorwa mu kimurekere hanyuma umuntu cane cane arabe ivyo akora. Yamazi yatobekaye arateba agatonganuka ibihumbwa bikajwa vy'amazi akabandanya ari uvoma akamenya yavoma. Rero nashaka ko twogumiza deba ku rwego ruri hejuru tukavuga ibintu biriho tukavuga tukirinda kugwa mu mitego y'ibindi y'andi ma metode abantu bakoresha. Hanyuma kubijanye navyo uyu muvukanye atega ubwoba urugamba rwo kubahuka kuvuga ukuri mu gihugu leta igomba ko abantu bose ibazivya bagahora. Iyo umuntu yubahutse kuvuga hari ibintu vyinshi bishika ni vyinshi umuntu aba amaze gucamwo kubera gusa ata kindi kintu yononye mu gihugu ahubwo gusa ari kubera yaterereye. Rero ntivyomuca intege ariko ni bimwe nyene twavuga no kwijajara ntiyijajare. Abonye ko bishobora kumubangamira arashobora kwitura igipolisi cahaba akavuga yuko yaronse imenasi hanyuma ejo bakamenya ingene bamucungera bakamenya n'uwo muntu ingene bakurikirana ibikorwa vyiwe ashobora kumukurikirana bakamenya ivyo agira naho ntibaza yuko hari inguvu nyinshi yo bagifise zo kugirira n'aba bantu. Rero kuri utwo tubazo tubirije nico no ugarukiriza ko murakoze. Murakoze cyane Dieudonné Bashyirahishize. Alice ngira two kwakira imigwi ibiri y'abantu bane hanyuma tuje mu gice cya gatatu kuko umwanya wagenewe kino kiganiro usa n'uwamaze no kuturangirana ariko ngira kuko hari ibibazo abamaze kwemerwa amajambo twobakira. Umugwi wa mbere sinzi abawugize ngira uko wanditse ku rutonde. Umugwi wa mbere jiberuza kuba agizwe na Bonfils Niyongere nibaza gutangura hasubire Ambassadeur Sokanangayi hanyuma aza gukurikirwa na ko nagafashe kose iyo naho usubira akabazo naye nabagije ni hari hakambere mutari bwishure nako nongeye ko Bashyirahishize na kumenya ni mbega none izi nzira nyimba koko ibivugwa cyangwa ivyo mwagiye murasigura ari byo ko barimo inzira mwene izo leta ikoresha
inyungu ifise niyahe muri uno mukenyuro hanyuma aba bantu bafashwe ejo bizogenda gute twitegeki ko tuzava tubabona hirya y'ejo kuri televiziyo nkuko bashyiraho ishitse yigeze gutanga akaroro k'umuntu tuzi yavuga ko afise ikiroberi mu nyuma tukamwumva ari Burundi hanyuma bikagenda kumenyekana ko yatashe yuko agize ikindi kibazo kijanye n'urukundo hanyuma ikindi kibazo nongeye ko ni ibinugwanugwa abantu bazwi yuko barigeze kuba mbere bari no imwe mu mihari mwavuze yoba imaze kuvuga ko izofata umuheto baciye mu bihugu bibanyi no munsi bari mu zaburaya mugabo twumva basigaye bagenda i Burundi bakagendanirwa n'abapolisi abantu bo bamenya gute vyogenda gute abantu bo kwicunga gute Ego murakoze akambera umengo nari namaze kukishurako kubera ko jewe igihe byaba bicitse basanga naguye mvuga ntabizi ko mutakiri ko muranyumva ariko ubundi nari nagarutse kuri kimwe cyuko bene iyo mihari leta yagiye irayishiraho kugira ngo cyo gusuma urusaku mu yindi mihari natanze n'akarorero kaca gitero c'ikabarore muri 2015 sinzi ko aho mwari mwanyumva aho twabumvise neza aho mwari mwaharenganye mwari mugeze aho muvuga muti bisanze batanagwanye hanyuma abasoda bakabasanga aho bari bakabatwara niho mwari mugeze imbere ko bicika ubwa kabiri icyo nari navuze higira kabiri kwaruko kwinjira mu mihari haruko kwisambura kuyibuza ibitero icya gatatu ni kinavuze ko bikoreshwa mu kurondera ivyagirije bashira ku Rwanda nivyo bitatu bikuru nari navuze sinzi ko aho hose mwanyumvise kugira numve kunyishuna nashaka gutaka ico cya gatatu nico kumbure mutari bwashikirize ariko ivyo bindi bibiri mwari mumaze kubivuga kuri icyo cya gatatu nari nagize nti wumvirije nkabije bagiye barasaba mu ma audio bakabisaba mukuru wa Erwa Nkurunziza bakamusaba ko akora ama audio avuga ko ariko bategura ibitero bakamutegeka n'ivyo avuga ivyo ari byo tutabivuze turamwica ugasanga baramutegetse kuvuga igihugu cy'u Rwanda mu byo bamutegeka nawe akagira ati reka ndabivuga kugira nkize muri umunanje umuntu arashobora kwibaza ko mu bitegurwa dushobora kubona ejo canke hirya y'ejo abo bantu bajyanywe kuri televiziyo kugira ngo bagirize igihugu kibanyi ugasanga leta y'u Burundi igira iti niyo nzira afise yo gutera ingorane ico gihugu naco mu kubwira amakungu ko ari igihugu kidashaka amahoro mu karere nibaza ko ico ari cyo kindi baronderera bene iyo mihari nk'ibi tubona byaba bariko barafatwa hanyuma ku kabazo kagira kabiri mu mbajije yamaze gukishura neza mugenzanje turi kwa mu kiganiro ahagize ati umaze kubona abantu babaye muri iyo mihari mu nyuma bashika iburaya ukumva bo biciye byoroha ko bataha nkuko mubivuze uti bamwe bakagendanirwa n'abapolisi nta n'ikindi kibazo umuntu aba akwiye kwirirwa arabaza ni hamwe nyene abarundi muri kino gihe umengo basigaye basamara cyane buriya nta bindi birebire umuntu aba akwiye kwirirwa arasubira kubaza ubutumwa baba buguhaye kimwe nuko kuva n'igihe yari muri iyo mihari yoba ariko akora bino bikorwa turiko turavuga cyane naho yahavuye avyinjiramwo amaze guhunga kuko turavye abo iperereza ariko yakoresha bene ivyo bintu hariho imigwi ubona ko yagiye kuronderamo cyane abakozi umugwi umwe ni nk'abari abanywanyi b'umugambwe MSD mu bantu babaye abanywanyi b'umugambwe MSD turabona mwo abantu bahavuye bajya gukorera iperereza muri kino gihe batari bake kandi ari bo byorohera kubandanya babesha abo bahoranye mu mugambwe abo bahoranye bapfunganywe hakuje twavuze Alexis Hajayandi hariho n'abandi uwo mugwi urimwo mu bantu perezida ariko yaronderamo gose abo bakorana hariho abahoze ari abasirikare ba kera nabo nyene barimo benshi bagiye bakoreshwa bene ibi bikorwa harimo rero nabo muri CNR iyo migwi itatu iri mu migwi ironderwamo gose abaje gukoreshwa muri ivyo bintu kuko ari bo byoroha guhenda abandi ubonye umuntu mwahorana mu mugambwe mwahorana mu nzego z'umugambwe biroroshe ko uwo muntu umwizigira ukagira ngo aracyari wa wundi
kumbe yarahindutse. Abantu bahora bapfunzwe, abantu bafatiwe no mu mihari nyene bagaca mu iperereza bagakubitwa bakagirirwa nabi, mu nyuma akaca basaba bati turabica canke mwemere kudukorera, bakaca bahindura bakabakorera. Abo bariho benshi muri kino gihe abantu boza baritondera. Mu kibazo mbajije uti mbega twabamenya gute? Buriya ikintu nigishije mu kiganiro cyaheruka abantu baba bivuga, nagumye ngaruka ku kumenya kwiga ubwoko bw'amakuru iperereza naryo riba rikeneye. Iperereza turashobora kwisanga twese twarikoreye tutabizi, kurusha uko abantu bibaza ngo mbega ninda korera iperereza. Hariho benshi barikorera batabizi nk'uko navyigishije mu kiganiro kiheruka, muri uku kuntu abantu birekura bagatanga amakuru y'ikintu cyose bazi. Ubu nyene urasohotse, ubu na Dieudonné bashyiraho isize ahantu, si ubona urashikiriye mu wundi ngo urazi ko Dieudonné bashyiraho ize ndamubonye, urazi ko bashyiraho isize niwera ngaha, urazi ko bashyiraho isize agendera. Ugasanga mu gutanga ayo makuru iyo nyene uriko urayarungika mu iperereza kuko yo barayakeneye. Nimba bashyiraho isize aza ngaha mu biganiro akavuga gutya avuga, iperereza rirakeneye kumenya ahantu hose bashyiraho isize agendera, ku buryo rishobora kuzokoresha ivyo nyene umunsi ryakeneye kumugirira nabi. Rero ni kenshi abantu bisanga bavuga ibintu bizobakwegera bo nyene, bizonakwegera ababo, bizokwegera abo bari bafata ko bakunda, ntibamenye ko bariko barabagurisha mu kwiha gutanga amakuru yose ukwaje. Mu bubare, mu biki, umuntu agatera inkuru watazi, wigize umugenzi wese ukaja uja kukamutera inkuru z'ivyo wabonye, z'ivyo wagendeyemwo, birakenewe kubivuga. Burya nta bintu bidakenewe kuvuga. Rero aho hantu je niyo mpanuro ntanga ko kurusha kuvuga ngo dushaka kumenya ko naka ari we mukozi w'iperereza. Ushobora kuja kumurondera we uvuga ngo uri kurarondera ngo naka umukozi w'iperereza, ugasanga wowe nyene mu kumurondera wamaze gutangura kurikorera inconsciemment. Hariho abarikorera bahembwa babizi babitumwe, n'abandi benshi barikorera inconsciemment, ntibabone neza ko bariko bararikorera mu kurondera kuriha amakuru atari make ku bantu, kandi iryo pereza ryoryo ryari riyakeneye. Igihe bariko barambaza mu kiganiro giheze baragarutse cyane kuri bino biganiro bidasanzwe dusigaye twumva ku space kuri za Twitter. Uratangara ingene ubona ibintu ubundi twahora twagirizwa n'iperereza, twagirizwa n'iyo ntwaro bariko barabidutuka, ubu vyumva muri bade bantu muri ama space nibo babisubiramo kujya nyene uko twahora tubitukwa, ukumva aribo baje kuvyemeza no kuvyemanga. Sinzi ko abantu bashobora kubona, bashobora kubikora babitumwe canke bakabikora inconsciemment, bibaza ngo bariko bagwanya naka, ntibabone uruhara bariko baragira mu guha amakuru byaperereza, cyangwa ubumbirije bariko baratuka naka akacaza gusasira atiyumvira icyo gikorwa abo bantu bariko barakora ico arico, mu kuja gusasira akacaza guha amakuru iperereza ry'u Burundi ryari rikeneye ritari rifise. Rero abantu je ngumangira nti nitwiga ubu twese kuba intasi, twese duhinduke natwe bakozi biperereza nyene ku ruhande rwacu, uko ririya riduperereza natwe turiterereze ririya, twese tube dukanuye. Sinibuka ijambo ryiza Mbonimpa yakoresheje mu kiganiro giheruka, bavuze ngo ntitwijajare, umwe wese atangure gucunga gose amajambo akoresha, abayaha n'abamurondera ko amakuru agatangura kwiga kubabona, kuko nico nyamukuru abitwa ko bakorera iperereza bagenda bakora, kuturondera ko amakuru ashoboka yose kugira ngo bayakoreshe mu kugirira nabi naka, mu gukuramo umugani wandi kuri iyo ati gukuramo cyangwa gukonjega verbe umugani wiwe, nivyo nayo makuru aba ariko arasohoka aheze agakoreshwa kugira ngo kiriya kindi bagomba gukora bagishigeko. Hari ikintu Dieudonné yavuze gikomeye cyane nanjye noshimika ko uravye amafaranga ariko aratwagwa n'iperereza mu bintu bitagira akamaro by'ukondera kugirira nabo Murundi, uko igihugu kirondera kugirira nabo Murundi, uretse ko cyo nyene kiba kiriko kirigirira nabi, kuko igihugu ni iki, igihugu n'umuryango munini gusa. Ni nkuko abavukanyi bovuga ngo twebwe tukiye kwitunganya, abahungu babiri mu muryango tugiye kwitunganya kugira ngo n'umuryango tuwugabe twebwe, hanyuma tugire nabi abandi bahungu bane tuvukana. Inguvu zabo zose, ivyo bimbura byose, ivyo bagurisha, ubuzi bakora, amafaranga yabo akagenda guherera mu kurondera kugirira nabi bene wabo bavukana. Hanyuma aho bari bakumva bakikubita ku gatuza ngo twabishoboye, ngo twakomeye, kubera ko uyu munsi twashoboye kwica
mukuru wacu naka ejo naho kubera ko twashoboye gukenesha murumuna wacu Bosco hirya yejo ko twashoboye kwahukanisha mushiki wacu Helena bakagenda bikubita ku gatuza ngo bari n'ivyo bakoze ariko impera n'impera uko biravye bahomvye bose bwa mbere bwo biyatsa abavukanyi babo ubwa kabiri bikenesheje amafaranga yobateje imbere yose yagiye gukora mu bintu bitagira akamaro leta y'u Burundi nta ntsinzi ifise mu kugirira nabi umwana w'u Burundi iyo si ntsinzi amafaranga iperereza ryakoresheje nko mu mwaka uheze service nationale de renseignement yonyene ko inzego z'iperereza nababwiye ko ari nyinshi mu kiganiro giheruka service nationale de renseignement yonyene muri 2024 yari ifise amafaranga izokoresha ku mwaka angana n'imiliyaridi 13 muri 2025 service nationale de renseignement izokoresha imiliyaridi navuze miliyaridi 13 mu mwaka uheze ubu ni miliyaridi 27 nukuvuga yagwijwe inshuro zirenga 100%. Nukuvuga amafaranga y'u Burundi ariko aherera mu kuja kugwana n'abana b'u Burundi, mu kuja gucunga abana b'u Burundi, mu kuja kunyuruza umwana w'u Burundi. Ayo bongeye ko iyaba yokoreshejwe bahagira bati reka turondere ingene dutora umuti w'ikibazo bizatujyanishije. Ibaze nk'iyaba izo miliyaridi 14 bongeye kuno mwaka zoba imiliyaridi z'ukurondera abarundi bose bari hanze indongozi zose ziri hanze hama ndayishimiye akavuga ati umwanya twajyanye urakwiye reka twicarane twese turabe ingene Burundi bukira dutora inzira ihumuriza zina mu Burundi abari hanze batahe bose tuvuga ijambo rimwe tuvuga tuti Burundi ni butera imbere twese twahindutse abavukanyi kumwe turirimba ngo Burundi bwacu tugira Burundi bwacu nyene impunzi zose zitahe muri za miliyaridi 14 bongeye ko ibaza inyungu twabaye tugize ibaza ingene amakungu yoceye yizigira Burundi ibaza ingene ifaranga ry'u Burundi byoba bihindutse ivyaryo ibaza intambwe Burundi bwoca bugira ariko ufashe izindi miliyoni 14 zongeye kuri 13 miliyaridi no kuvuga ngo miliyaridi kugira ngo uzoje kurondera Pacifique yari kugira uzoje kurondera Sinduhije yari kugira uzoje kurondera iyo bashyiraho ishizari kugira umwiruke ko ari umwana w'igihugu yarafise ubwenge yonatereye iyo leta nyene kugira ngo igihugu gitere kisununura nimwibaza ubwo bugugu iyo bugera abantu bakitwa ngo batwara ibihugu iyo amafaranga yose y'igihugu ariko yononwa mu byo kwica cya gihugu nyene kugikenesha no kwica abana bacu nimurabe ubwo bugugu turimo gushika ubu iyo bugera ubu turaba wese aradutwenga bati igihugu cya mbere gikenye ku isi inguvu zacu ziriko ziherera mu kurondera ingene abana b'igihugu bagwana n'abandi bana b'igihugu maze bamwe bandi bari hanze n'abavuga bati natwe ko twirukanywe nta kundi turi bugire bakaja kwiyahura bakiyumvira ivyo bokora kugira bagaruke bavuga bati ntitwemera natwe ko mutujyana igihugu cyacu mwenyene tugaguma muri ivyo amakunga turavuga ati mbega ibigugu kuri ino si byitwa abarundi. Murakoze Pacifique nazwe mukanya turatundukira igice cya kabiri cya kino kiganiro aho duha ijambo abariko baratwumviriza bakeneye kubaza cyo kunganira abatumire ariko imbere yuko tubaha ijambo Arisa yari abamaze kuza basabye ijambo imbere ya byose mubanze mwibutse amategeko agenga kino kiganiro igice cya kabiri kubaronka amajambo umwanya bafise n'inyifato. Ego Jiberi nkuko ubivuze hariho ingingo ngenderwa ko muri kino kiganiro twisunga kugira ngo bitworohere tuganire duhanahana ijambo twese twumvikana. Ubwa mbere nukubahiriza umwanya nukuvuga iminota iri hagati y'3 n'5 ntirenge ku muntu wese aza gufata ijambo. Ubwa kabiri naho uza gufata ijambo ivyiyumviro vyiwe yo bishikiriza mu kugira mukoresha amajambo yisoneye atagutukana atanu guterana amajambo wifuza guterera agire ko ntarandire kugira ngo abenshi bashobore kuronka amahirwe yo kubaza ibibazo canke guterera muri kino kiganiro. Uza gufata ijambo kandi aze kwibuka ikibazo ciwe acerekeze ku mutumire akibajije kugira ngo vyorohere abatumire bacu kuza kwishura ibibazo bitandukanye. Rero jibe ndabona ko hariho bane bamaze umwanya baduze kugira ngo dushobore kubaha amajambo. Waduze ubwa mbere ni Dignité niyo bari ko atwumva Dignité ukugurura kamikro kawe ukabaza ikibazo cyawe. Murakoze ndabaramukije sinzi ko munyumva.
turabumva dignité ego ni intererano canke n'ikibazo mubwire ko nk'umugi w'igisayira. Ego cyane si kibazo ariko niyo bashatse baja kubigira ko commentaire naje ni nk'intererano. Ndakuvuga mu mice itatu nja kubanza kuvuga guca mbere kucerekeye nivyiperereza sinja kuja inyuma ya sije. Ariko ugiperereza uko rikorana na fapase naragize ikintu ndabivuga ko iperereza n'ubungaruka kuri cakinda abarundi bavuga ariko turi naif kenshi turizera cane. Ariko nkunda kubwira abarundi kenshi imisi yose iyo utanguye kumva urashobora kubigumiza ku mutima kudakunda ubutegetsi. Mugiye iyo utanguye kubivuga kuri aya marezo sosio naho wovuga ibintu wumva ko biciriritse mugabo binegura ubutegetsi ushaka umenye yuko kuva uwo munsi ushire mu mutwe ku butegetsi bukurondera. Niyo wabimenya umenye ivyo ukora umenye kwikingira ico ni cambere. Ibi ndabivuga uno musi turiko tuvuga mu miharigwana dufatiye kuri Dieudonné Rabine. Ariko ndashaka ndababwiye yuko no kuva muri 2015 mu banyapolitiki ubwabo nabo nyene vyabaye nkuko harimo abakozi b'iperereza benshi. Ibi ndazi yuko ari banabibwiye kuva muri 2015 ariko ndababwiye. Ariko urashobora kwibaza yuko ushaka kwegeranya abantu 15 20 30 ukibaza ko ubutegetsi bufise amafaranga ushaka kuguma ku butegetsi nabwo budafise ubwarungitsemo ico cizero gifise ugihereye kuki. Ngira rero abantu bose aho mvuga ko abanyapolitiki n'abakina politike nituvuge ku mihari gusigwana n'abakina politike kuvuga gusa ko wanka CNDD ntibihagije kugira wizera umuntu ngo umubwire ivyo ukeneye byose ngo umubwire ivyo wiyumvira byose ivyo waciyemwo ivyo utegura gukora. Moi je ne passe pas ça. Bisaba ubundi bwenge kumenya ko uwo turiko ndiko ndagwanya nawe afise imbaraga zindengeye ni nawe afise uburyo bwinshi kugira sinje kurandira. Nemera yuko no banyapolitike iperereza ririyo abo nyene banyapolitike nabo nyene bamenye yuko abo bagendana banze kwidentifisha abo bagendana n'abashaka gukorana. Ngiye mu byabavuga ngo bafise imihari mu mihari nabo nyene kuva 2015 iryo pereza ryarabinjiyemo kandi c'est normal niko kazi kabo. C'est normal nta gihugu nakimwe kitagira iperereza ivyo vyo nibisanzwe. Ikibabaje gusa nuko ayandi maperereza nakora aja kwica abanyagihugu babo. Iwacu babikoresha bica abanyagihugu babo. Nico kibabaje gusa. Mugara y'ahandi pereza ni aho uja hose uvuga ikibazo cy'ubutegetsi ipereza rirakurondera. Ariko mfatiye kuri iki kintu ca Dieudonné naje nja kugira makenga nkayo Pacifique yagize. Jewe kumbwira ko umuntu nk'ivyo Dieudonné yavuga. Je Dieudonné ndamuzi pe. Ni n'umuntu nibaza yuko atari umuntu novuga yuko mu gifaransa bavuga ngo idiot, il n'est pas idiot. C'est quelqu'un vraiment ci ubwenge. Hanyuma ni n'umuntu afise amakenga cyane. Ni n'umuntu iyo muvugishije kuko ndamuzi Bujumbura. Si umuntu apfa kwemera ikintu cyaco cyose. Ni n'umuntu agoye n'ukumvisha. Kubona rero uwo muntu yubahuka akagaruka akajabuka imbibe z'igihugu azi yuko yagiye kontuze birangora gusigura sindiko nta na kimwe novuga kuri byo. Mugabo na jewe ntangara mu bandi icaga tatari naco ari tanje guhereza pitonoze nja guhereza ko konuze ku vya Dieudonné yavuye muri Zambia. Ariko nubwo atavuga yaraciye no muri Mozambique umwanya utari muto yaraciye muri Mozambique umwanya utari muto. Mugabo umuravye kamere yiwe si wa muntu wupfa gushuka kushatse birangora re gutahura cyane yuko umuntu yoshukwa gushikaho yisanga ari mu kirundo. Ivyo shobora kuvuga ati ashobora kuba yarihenze cyangwa umunsi wari wageze mugabo naho nyene birangora. Ariko aho ndahatanga icigwa gikomeye kimwe uya mu buzima ifo dute dotu kugira ushobore kuba amahoro ifo dute dotu. Ushobora kwibaza ibi uni uvuga agwanya ubutegetsi niki ariko je kenshi sinigera nja mu masantima umuntu wese turakumwakira ukwari mu guheraheza impanuro no kumenya mode operatoire ya documentation. Murabona uku turi ngaha muri space aha muri space harimo documentation ivyo byose n'imiburibure harimo abantu bashika 4 canke 5 n'ibintu bisanzwe. Uvuga waba uri umujournaliste uvuga ugira ibiganiro bicyoza ubutegetsi cyangwa uvuga yuko ari politiki utemera ahubwo gucyoza ubutegetsi navyo nemera
je nemera personnel maje nibaza yuko muvuga ibitagenda mugabo no musi nyene utanguye kuvuga publiquement ushaka umenye ko ubutegetsi bukurondera alors c'est à toi de prendre les décisions zo kwikingira nawe kwikingira niki kwikingira umuntu wenyene uvuga uti uwo ntohunga nimburi mariye numukenyezi kuko muraryamanye mugabo sinibaza yuko numukenyezi nimba atari muri politike ntuja kumubwira ivya politike urimo ego mugerageze kurangiza dignité umwanya warenze naho ntongoye mvuga yuko abantu nibamenye ko utanguye kugwanya ubutegetsi uwo munsi nyene utanguye kuvuga publiquement nabwo burakurondera nawe nufata ingingo bijanye navyo kugira nawe wikingira urakoze cyane dignité ugira kabiri Alice sinzi uwo mwateguye akurikira ugira kabiri Gilbert ni Muhiza Medar y'abatwumva yo kugura kamiko kiwe akabaza ikibazo ariko ngira yari yaje inyuma ya Reynold Butare oya Reynold yaje inyuma okay. agenda abantu bagiye baratu Muhiza Medar mwiriwe Medar sinzi hagiye Medar muri ko muratwumva kumbe ko ngira yasabye amatabizi Reynold ashobora kuba arabaza ikibazo ciwe Muhiza turamugarukako ego Reynold murashobora gufata ijambo pardon nagira micro ntiyari yavuyemo bon ni rya mbere Muhiza Medar asigiye micro ngira nta mamega mu Burundi yarahari so nari mfise ikibazo d'abord ndashimye impanuro uyu mufera atanze mu kanya ego mwihangane gato Medar tuca tubaka inyuma ya Reynold kuko connection yabagoye ariko tuca tubajya oya shimwe ndamuhebeye Medar avuge ndumva ego Medar kumbura ngira mwo kurikiza amategeko y'ikiganiro Reynold reka mutangure ko twabahaye ijambo Medar akurikira oya ego okay jene ko ndabaza d'abord ndashimye gose cyane impanuro atanze kandi nakunze exemple yiwe kuri Dieudonné Bashirahishize Dieudonné Bashirahishize namonye ejo bundi Liège vraiment ndavuga uyu muntu nukuri so umuntu yoroshe iyi exemple yaje gutanga yo kuvuga ati nk'uyu tumusanze Bujumbura yitanze bamubeshe nukuri ho bari hakabaza donc ndakunze iyo exemple kuvuga ati natwe mu bantu twokwizera mu makonversation canke mu biki ifo ko turaba abantu bafite historique ko baragwanyanye na Dede kandi aussi bafise igihagararo canke novuga vraiment stature canke ukuntu bari canke caractère yabo ubona ko atari des gens wogira mahopa aho ndavuga donc Dieudonné Bashirahishize ba Pacifique wewe Gilbert we tuzinanye kuva kera tusa ikibazo canje rero cari cerekeye site yitwa abarundi.org kuko mwavuze abantu barigana swati bari mu muhari umwe ugwanya leta mugasanga entre bo bafise utuntu tw'udu competition ukaca usanga bariko bararegana entre bo canke ugasanga ari imihari ibiri igwanya leta y'abadede nayo ugasanga ni nk'abarivo kuko mwavuze yuko baronderera hamwe baja gusumira hamwe ni nk'abantu baba badiraga umukobwa umwe ugasanga bariko baracimbana bose baja kuregana muri Dede nabashiriye ko link y'abantu bavuga abarundi.org ijya site rero nagomba kubaza abatumire bacu babiri ku matohoza bagize nawe Gilbert uri umujournaliste kandi warugira amatohoza n'ubu aracayagira mwotubwira ivyo muzi kuri ijya site abarundi.org abayandika ko bari bafise une certaine ligne éditoriale twe mu byo je numva ngo yari site y'iperereza yari site muri présidence y'igihe cyo kwa Nkurunziza est-ce que abayandika ko nabo finalement bari bazi neza ko bariko bakorana na leta upa igihe bariko badetwiza abandi bagwanya pouvoir ya Nkurunziza babigira nkana ubu tubona abantu bagarutse bahora bandika muri izo site za barundi.org ico gihe bandika bakoresha amapseudo n'ubu bagarutse bakoresha amapseudo abo bantu twobita yuko kera bari bashoye bene babo mwiperereza par rivalité uko bayikorera
hanyuma hari impanuro mufise mutanga dutanguye kuraba ce qui s'est passé kera na nubu kuko kera urabona on ne change pas une équipe qui gagne documentation iguma ikoresha vya bindi nyene na kenshi ikoresha babandi nyene gukora vya bindi nyene. Voilà, ni giki muzi kuri abarundi.org, ni bande bari bayirimwo, ni bande bagarutse muri no misi. Voilà, merci beaucoup. Cyari cyo kibazo. Urakoze kubahiriza umwanya. Ego.